bakunzi banwanyi b'isamirizi n'imboneshakure Uburundi bwiza. Kaze mu kiganiro c'uno musi mwateguriwe na Nkizimana Sandrine wo mu ntara ya Gitega, komine Giheta. Tukaba dushaka kuyaga ku kiganiro kimwe, ijambo rivuga riti nta kibi kibura iciza. Ne nawe urabitahura? Mbe tukaba tubitahura kumwe? Ariko akenshi hari aho umuntu agera akabona vy'ukuri ko ahuye n'ikibazo, ahuye n'ingorane, agize gute akihebura, akiganyira, akagira gute. Ariko ndasubiyeko kandi nta kibi kibura iciza. Akenshi iyo tubonye ko ikibi kitubayeko dushira imbere kwihebura, ariko kwibuka ko ivyo bibaye ari inyigisho zizodufasha gushika ku ntambwe kanaka, ivyo bitubako gake. Ubu rero umuntu arashobora gutanga nk'akarorero, akenshi iyo umwigeme atwaye imbanyi atifuza, ubwo nivyo arahurira n'ikibazo akagira gute, kandi igihe co kuja kunezerwa inkurikizi ntayibuka. Nico gituma akenshi iyo amenye ko yamaze gusama agasama imbanyi atifuza, aramera nk'uwutaye ubwenge, akagira gute, ibibazo bikaba vyinshi. Ariko akenshi muri we bimubera inyigisho, bimubera icigwa, aca atangura guhangayika yiyumvira ati mbega bigende gute. Kuko abavyeyi akenshi baramukurako intoki, imiryango ikamufata ukundi, hakaba ibibazo vyinshi bitandukanye utoraba, ndetse ubwenge muri we bukamera nk'ubuhindukiye. Ariko iyo yicaye ahantu agatekana, agatuza muri we, hari igihe abona ko vy'ukuri bikenewe ko ava muri ivyo bintu, atobandanya aboneka mu maso y'abavyeyi biwe ko ari umuntu nyene yavumwe, ari umuntu ataco ashoboye. Oya, akavuga ati je harageze nanje ko nisubirako, harageze ko nerekana ico ndi. Akenshi aca yiga kumenya kurondera, akamenya kurondera. Yari umuntu yararonka amafaranga agahereza mu vyo kwikora, kwisiga, agira gute, aravuga ati no, aya mafaranga nagiye kurondera sishobora kuyarya yose, ahubwo ntegerezwa kugira ayo ndiye nayo ntegurira muri kazoza kanje n'umwana. Maze gutya akabandanya akora, ugasanga asigaye ageze ku rwego rwiza cane. Ba bavyeyi bamuvuma, baba abanyi bamugira gute, bagasanga babona avuga ati wa muntu n'umwana, ubu niwe asigaye ari umwana kuko arakora iki mu muryango, hari n'ivyo ashobora guterera muri famiye. Kumbe nico gituma kizira kwihebura. Akenshi ikintu iyo kikubayeko nikikubere inyigisho. Ntushire imbere kwihebura, ntushire imbere kubona ko Imana yaguhevye, ahubwo nibiguhe inguvu, uronke inonotsi zo kumenya ko utegerezwa kwitunganya mu bikorwa vyawe vy'uno musi ndetse n'ejo hazoza. Kuko kenshi iyo uciye uja nabwo ugaca uherera muri ivyo, ugaca uvuga ati sha ko ngize ingorane, ntwaye imbanyi ntifuza, bigenze gutya, ubuzima jewe burahagaze iki, ugaca usanga bitumye wataye umutwe, wagize gute. Akenshi benshi baramera nk'abataye ubwenge, ugasanga bamwe baragenda nyene nk'ibidebire mw'ibarabara. Kubera iki? Umutima wawe warananiye kwakira izo ngorane, vyarabananiye kwiyumva ngo biyakire, maze bituma baca bamera nk'abataye ubwenge. Ariko akenshi iyo wicaye ahantu ukitahura, ukabona ko vy'ukuri ego naracumuye imbere y'abavyeyi, naracafuje umuryango mu nshuti n'abagenzi, ariko harageze ko nisubirako, harageze ko nshobora kwitunganiriza nanje kazoza. Nyimba wavyaye uri mw'ishuri, ati harakeneye ko bansubiza mw'ishuri nanje nkiga mu mutima munda. Akenshi uzurabe iyo umwana w'umwigeme asubiye mw'ishure yaravyaye, akenshi aba uwambere, kuko yigana ishavu, yiga avuga ati nkeneye ko nezereza nanje abavyeyi basi n'umunsi umwe, ndabe ko ya makosa nakora nokwisubirako nabo bakanezerwa. Ego nico gituma kenshi twama tuvuga ati nta kibi kigera kibura iciza, kuko iyo vyashitse ugashikirwa n'ico cago, akenshi biguha inkomezi ndetse no kwiyumvira gushika kure ku bijanye n'akazoza kawe, ndetse n'ak'umwana, ndetse n'umuryango. Ego murakoze cane bantu mwashimye gufata akanya ko twumviriza. Imana ibandanye ibagirira neza. Mwari kumwe n'umumenyeshamakuru wanyu Nkizimana Sandrine. Murakoze, tuzoba dusubira. Murakoze cane.